Hello everyone, ndongeye kubasuhuza abakunzi ba New Life Studio Bwenyuzi. Nukuvuga ndabereke ingene ushobora gushira iyi Google Authentication muri BitPro. Nukuvuga BitPro murabizi kenshi uri kuri connecta baragusaba Google Authentication. Reka ni deconnect ndabibereke. Nukuvuga ugomba kwiconnecta cyane na mbere mpereye kwiconnecta. Ku bantu umva bibaza ngo ugumuca kuri rya link. Irya link niyo mureference ngomba ngo niyo ugumuca ko ugomba kwiconnecta. Ugomba kwiconnecta uca ngaha muri Chrome. Hanyuma aha hejuru ushobora gusanga hari ibindi bintu uzokwandika bitpro.em. Hanyuma uce wiconnecta. Niyo website yabo. Sorry nanditse bitpro nabi. Ni bitpro.em. Ushikira ahantu hameze uko. Ushikira ahantu hameze uko ico cyo ukora ucuca aha hari aka kantu umenga na kagabo. Cujana nkuko. Hanyuma ugaca uca hano handitse login mu gihe umaze kuronka konti. Udafise konti naho uca kuri register. Mugatwe ko dufise konti reka duce kuri login. Hanyuma murabona yuko dufise ahantu aha mbere dushirayo email, aha kabiri ni password, aha gatatu ni verification code. Vuga nkubu cyonza guca nshiramo byangombwa byanje maze kubyuzuza aha kabiri shaka ndahihoza ngira login kubera aha rero kubera authentication maze kuyuzuza ntegeza kwiconnecta ariko ndayishizemo ncanza ngaha kuri Google verification code canza kuraba authentication hingiye nkaca ndayiraba murabona aka kantu kazunguruka akantu kazunguruka kaguma gaheze muze kuraba code dufise ngahiza guca ihinduka murabona haje yindi hare urafyona ukagumizako nkuko uheje kuyikopya ucugaruka muri ya BitPro ukayuzuzayo nyene engi hanyuma ukafyonda login. Ngira murabibona neza yuko bica bikunda. Yes, ndibaza murabona yuko bica bikunda yuko tuyiconnecta. Hanyuma ingene ushiramo ivyuzuza nivyo nanje ngo ndabereke. Nukuvuga cyo kandi amaze kubyuzuza sinzi ko binyorohera. Uciye ngaha kuri withdraw. Nukuvuga umaze gusha ugomba kurotira kuko izakenerwa cyane ugomba kurotira ucufyona hano handitse withdraw hano ku ma USDT. Jewe bino bihari ntuza gusanga bimeze uko uza guca usangayo ibintu bimeze uko. Ngenda bereke ifoto muza guca musanga hameze nkuko hano kandi amaze gucomplete muza gusanga hameze nkuko urabona yuko baba bagusaba ya please use Google Authentication to scan code. Umaze gusanga ari hameze nkuko ushogena muri Play Store ucutishaje kano application bita Authentication. Ngaka Authentication ngaka maze ugatereshaje ucukinjiramo nkuko hanyuma maze ukinjiramo uca ngaha hanyuma uca hano handitse scan code. Wowe diko turu ya foto yawe uza wamaze kuyishira mu yindi telefone saba kubikora uri muri telefone zibiri ucuraba nk'umugenzi muri kumwe ukagira scan ugasikana kaga foto kakandi aka umva ukigenda hajya kuri withdraw nababwiye ucusa iyo utaravyuzuza ucusanga hameze uko. Umaze kusanga hameze uko ucugira screenshot y'iyi foto ucirungikira umugenzi wawe. Umaze kwirungikira umugenzi wawe ucuza ugateshaje authentication ukayinjiramo ugaca handi kuri akabaza nka please ucufyona kuri scan code hanyuma wa mugenzi wawe ucumuga ati ntiza ya phone ukacuza ukarabisha ko nkuko ugasikana scan save it. Urabona neza ugisikana ikiza ngaho ikakwereka BitPro ikicreate. Irabona ni ya 1xbet, iyi ni ya Facebook, donc ibintu byose iyi ni ya ANB network, then ibintu byose urumva ngaha kimwe cyose urabona je ni connect kandi urabona yuko ziguma zihinduka
zigira rimwe zigahindukira rimwe ya nuko hanyuma usubiye muri biti pro bamaze kubikora ivyo urabona yuko usubiye muri biti pro vya bintu ntibisubira kugaruka nico cigwa nari nabateguriye